ubwa mbere hoho ico umuntu avuga nuko ingingo nk'irya yuko Fonds Monetaire ifata ingingo yo guhagarika gufasha Uburundi na cane cane gutanga amadeni ko ari ingingo mbi cane kuko ni ingingo ituma Uburundi buja mu bibazo bitandukanye vyerekeye ubutunzi. Ubwa mbere Fonds Monetaire nijeje kuraba ko amategeko n'amabwirizwa mu rwego mpuzamakungu by'ibihugu bikurikiza amategeko. Iyo rero ifashe ingingo nk'iyo yo guhagarika imigenderanire n'Uburundi muri ubwo rwego, murumva yuko inkurikizi ziba nyinshi cane. Inkurikizi ya mbere ndiko ndavuga cane cane yuko Uburundi ni igihugu gikeneye amadovize, amafaranga y'agaciro. Muri zirya nama bagira kwari kugira Uburundi bushobore kuronka amadeni na cane cane igihugu c'Uburundi gishobore kuja mu bibazo vy'iterambere, ivyo bita les projets de développement, les projets d'investissement. Rero ingingo yo guhagarika gufasha Uburundi ni ingingo izogira inkurikizi mbi cane na cane cane igihugu c'Uburundi ubu bose bemeza yuko tutagira amafaranga y'agaciro. La réduction des devises izoboneka kandi bisanzwe hari, kandi intumbero y'ajya manama kwari kugira bashobore gufasha Uburundi muri ivyo vy'amahera y'agaciro. Hanyuma iyo rero amafaranga y'agaciro atayahari, ni bimubona ndiko turavuga yuko inshuro ibintu bimwe 70% biva hanze, dukoresha amafaranga y'agaciro. Ikizoboneka mu myaka iza kuza, mu mezi aza kuza, ibiciro bizoguma biduga kuko amafaranga yacu nta madovize dufise. Hanyuma iyo ata amafaranga y'agaciro turonse, igihugu kenshi gica cikora ku mafaranga yo ngaha mu gihugu. Vuga ko la banque centrale na guverinoma y'u Burundi izitanga kurondera amadeni mu gihugu hagati. Iyo rero leta itamwe kurondera amadeni mu gihugu hagati, ni ukuvuga ko ba privé n'abantreprise n'abandi menage adasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca bayaha leta. Ico nivyo bita effet de boule. Ivyo rero bibaye uko bituma amato d'intérêt aduka, ajya amafaranga, inyungu y'amafaranga baguhaye. Ivyo rero navyo bigira ingaruka mbi ku vyerekeye ubutunzi, ari navyo vyagiye biraba muri iyo myaka iheze, aho Uburundi bwafatirwa ibihano mu 2015. Uburundi bwaciye buguma bwikora ku mafaranga ari ngaha mu gihugu, naho bwaronse amande madeni hanze, wasanga arivyo bita ibintu d'intérêt concessionnel. Amafaranga yo muri banke mondiale canke muri Fonds Monetaire aba ari ku mafaranga, aba ari ku nyungu nto cane, usanga ari 3 canke 5%. Aho ariko uyarondeye mu gihugu urumva ko uyaronka ku mafaranga angana ku 18%. Urumva le taux de concessionnel bisubira kubaho. Ico ni inkurikizi mbi cane kurya ngingo yafashwe. Indi nkurikizi ya gatatu ni kuvyerekeye la pression des dépenses publiques. Iyo Fonds Monetaire itanga ideni nk'imyaka, ikaguha ideni uzokwishura mu myaka 20 canke 30. Ibaze rero aya mabanki yandi aguha amadeni kenshi nko uzoriha mu myaka 3 canke 5. Ni ukuvuga ko utangura kuriha les taux d'intérêt, ariko bo muri Fonds Monetaire kenshi baraguha ivyo le délai de grâce, imisi ukamara imyaka 5 utaratangura kuriha. Ivyo rero hazoba inkurikizi ya pression des dépenses publiques, kuko leta nta kindi izokora atari kuja kurondera amadeni mu gihugu hagati, naho woronka amadeni mu yandi ma institution internationale atari Fonds Monetaire canke Banque Mondiale, taux d'intérêt iba iri hejuru cane. Ikindi gikomeye cane kibi kuri twebwe, le Fonds Monetaire ahigiye aba investisseurs baca bakurikira
kuza guterera igihugu mu iterambere. Ibihugu byo ngaha mu Rwanda nta kindi kibatunze atari amadeni bafata akamara imyaka 15, 20, 30. Twebwe rero nk'ubu aba investisseurs baca batinya kuzana amafaranga. Ndiko mvuga aba investisseurs privés, abantu bagwiza tunga bigenga ari nabo bateza imbere igihugu. Inkurikizi rero zijya ngingo ni nyinshi cyane. Nibaza yuko Uburundi buzobandanya buganira na FMI kugira na cyane ingingo zukuhasahiriza iki gihugu gifite ingorane by'ibyo niko ndavuga by'amadovize, ingingo yuko dutegezwa kurangura ibintu bikura hanze, ingingo yuko aba investisseurs privés baza zibandanya ahandi iki gihugu tuzoshika mu bibazo bitavuga uko bingana. Aho umuntu ngabo hakenewe des études mugorobora ko nubu inkurikizi ziboneka, kuko nk'ubu urabona ko byatunaniye kurangura igitoro gikwiye, byaratunaniye kuronka amafaranga y'agaciro kumbure ngo duhe nka Brarudi ishobore gufata ajya amaproduit yabo. Urabona ko ajya amaproduit yabo badandaza amafanta haboneka bike, usanga n'umusabonetse fana zibiri Citro, Coca, ejo akabura Marte, ejo akabura iki. Urabona ko n'amasosiyete amwe asanzwe asahiriza mu iterambere yabuze amadovize kugira ashobore kuzana ivyimburwa cyangwa ivyo bakeneye kugira bakore nk'izo nzoga. Murazi ko Burundi gahora bushora n'inzoga ngaho muri Kongo bakazana amadovize. Aho sishatse kuvuga ivyo bya Sosumo usanga byaranse navyo nyene kubera badashobora kuhindura ivyuma equipement, badashobora kuzana iyo sukari. Ugasanga aho sishatse kuvuga n'ibindi kawa, icayi, batiza kuzana umwavu. Murabona umwavu nyene wa Kenya hajye ntibaze ngo niko umwavu ugoye cyane kubera ivyo bakoresha bisaba amafaranga y'agaciro, haba machine, haba ibindi bavanga n'amase nka engrais organique ibyo bya fomi. Ivyo byose bigatuma urabona ko bacegwa. Ivyo rero kutaronka ideni, kudakora neza na FMI no kwishira akagozi mwizosi. Nibaza ko leta yo kwifata gute? Birumvikana nivyo byose twabwiye turavuga. Irabona yuko amafaranga y'agaciro atayahari, umwimbu mu gihugu wagabanutse, hariho ibibazo by'uburongozi buboneka, gouvernance économique guteye ingorane. Leta nk'uko ijejwe muri mission yayo ni ukushira ku murongo ibyo bintu byose. Si ukuvuga ko ingingo FMI yafashwe ubu vyaheze. Nibaza ko bazobandanya baganira, mugabo intumbero nuko Burundi bushika ku ntumbero yuko FMI n'u Burundi bije inama n'ingingo FMI kabandanya ifasha Uburundi, na cyane ko twavuze ko ari inkizi nyinshi zerekeye yuko abasanzwe bafasha Burundi baca bagenda bagabanuka. Ivyo ubwa mbere cyo yokora n'ivyo byo gusubira kubandanya ibiganiro. Ibyo basabye amareforme amwe ya bonne gouvernance yerekeye gutunganya neza ivy'igihugu. Leta y'u Burundi ikaraba ibishoboka, ikaraba kumvikana, bagashikaho bavuga bati iki kirashoboka, bakemeranya kwiki kigiye mu ngiro kugira FMI ibandanye. Kuko twavuze ko FMI ari ijisho, turetse abasanzwe bafite amabanki mondiale bayiraba, mugari ijisho n'abandi bantu basanzwe bafasha abababese barabirako. Ni citegererezo kandi mu bye ijijwe Fonds monétaire ni vyerekeye réforme économique. Cyane rero ibivuga ati gira amategeko, gira ibi n'ibi. Leta y'u Burundi yoraba rero aho byagoraniye igasubira kugira imigenderanire myiza n'igihugu na FMI. Ikindi ni kuvyerekeye leta yokora muri iki gihe ingingo zafashwe yuko kandi tubona yuko amadovize Kenya ni gukoresha neza amahera y'agaciro Burundi busanzwe bufise. Ni kuvuga kuraba ibintu de première nécessité, ibintu byankenegwa akaba byo kubija kurangurwa hanze. Nyabe nkunzi buke ikibikirana bankana ayahari uko ari kose, agakora ibintu biza bisahiriza umwene gihugu cyangwa umunyagihugu. Kuvuga rero iteza gutunganya neza
ivyo bayisabana cyane ikirinda nkuko kenshi dukunda kubibona guha amafaranga y'agaciro abantu bajanye ibintu ataco biza bisahiriza umwenegihugu. Ica gatatu leta yokora gikomeye cyane kibuze haheze imyaka myinshi no kugwiza umwimbu mu gihugu hagati kugira dushobore gushora ibidandazwa n'amaserivisi hanze, ni kuvuga la production intérieure, la production locale ikaduga umwimbu, ikawa, icayi, amavoka, amaminere, le lac Tanganyika, tourisme, ibintu byose bituma umwimbu wiyongera, leta ikashiramwo amafaranga ikahamagarira naho bigoye abasanzwe bagwiza tunga bamwe bashobora kwemera bagashobora kugwiza umwimbu kugira dushobore gushora, kuko naho tuvuga ko dushobora gufashwa na Fonds monétaire canke Banki mondiale, igikiza igihugu mu mwimbu waco si imfashanyo mpuzamakungu yamara imfashanyo diligence kenshi ce n'est pas dans le développement. Donc ico leta yokora mu gusubira kuraba ivyahora byinjiriza amahera y'agaciro Burundi n'icyatumye amafaranga y'agaciro agabanuka, abivye abatakoresheje neza amafaranga bakabaha kuja kurangura ivyankenegwa, bakaza kurangura ivyerekeye umwavu, bari kuja kurangura ibibatabizanye, amafaranga yibwe y'agaciro akagaruka mu giga kugira ayo mafaranga afashe mu bikorwa by'iterambere turetse bijya bikorwa by'imishahara. Ikindi nari guhereza ko leta itegerezwa kugerageza hagasubira kuba wa mwizero muri politiki kugira abasanzwe bafasha Uburundi abagwiza tunga bashobora kuvuga bati kiya gihugu koko kiri mu nzira y'amajambere, kiri muri demokrasi, kiri muri development, kuko naho vyogenda gute hatabaye wa mutekano twama tuvuga, hatabaye amatora ameze neza, abantu batidegembya, abasanzwe bafasha Uburundi na cyane cyane Fonds monétaire na Union européenne n'ibindi bihugu birakunda kwitwaza ivyo bintu biba bihari bimeze nabi vya mauvaise gouvernance ntibishobore gufasha abenegihugu. Ivyo navyo bigira ingaruka mbi ku munyagihugu muto kuko ni wabura vyankenerwa.